ni iyi sport yacu abakobwa bakinira kuri CTN amakipe menshi ari ngahe Bujumbura nkakira Premier Division ayandi nayo akinira i Buganda aho hose mu gihe adafise mashasha kwasimbira akanabaraba uko bakina iki niki mu gihe nawazi ko afise iyo promesse yuko azohabwa ako kazagerageza ukuntu yaranja n'amakosha kwahabwa n'abantu bari ku ruhande kuri biroroshye cyane gose kuko twebwe n'aba professionnel beje dufise ko bakobwa ngo bakina ngo buraya ngo umuntu yogira descente kuja kubaraba donc usanga ibice byinshi abifise ngaha nyene kandi football yacu si football ihinduka nta revelation n'umwe tugatona buri mwaka ngo twabonye izina rishasha gendo rabe ababaye selection muri 2020 22 23 24 25 benshi 30% niwe wanaguma guzunguruka muri U17 U20 senior birashoboka ngo mashaka kwa maîtriser kuri bo nibaza ko abo ikibazo kuno mwanya nko kubivuga kiri ngaho nyene n'ikibazo c'uburyo n'ikindi kibazo kuno mwanya n'ikibazo y'iciki c'umwanya ukuntu ashaka kufatika ibyo byose Belize kumakoze mu cyatumye gura akazi muri Telestar cyari ico bavuga yuko yamaze umwanya muremure muri equipe nationale ubu naho hariyo mutombora ariko ikiza kuno mugabo na Belize rega kegere gatanga resultat nziza n'umutombora gatanga resultat nziza ngo tofatira ko watsinze equipe ya Vitaro navuga ko kugira subi biroshe cyane gose ko abakinyi babandi nyene bahinduka ahubwo kiba cyari kuno mani gute muri nationale yacu nivyo dushika kuri ashoboka ariko ni football yacu abakobwa nayo ikeneye kwevura ukuntu tushe niya nyene ni babandi nyene ivyo bivuga gute ama championnat nova ko nivyo dufise ba Ligue 1 Premier Division na Deuxième Division Troisième Division mu ntara usanga ara equipe cyo hasi cyane gutana ngubu ziri musanga uwo ngo ni ma Troisième Division usanga n'umuntu aketo Troisième Division tazi no gufunga umupira kira mwana yabonye ko bose niveau muri rusange ikiri hasi niveau iracari hasi cyane gose rero nibaza ko Acha kuri Belize hamwe barinze baronka aribonde umumenyereza umuntu wato wabo nyene donc ajejwe ico gisata cyangwa juze y'abakobwa yofasha cyane no kuronka no kumuhangira nk'ubundi buze muri projet botegura kugirisha master formation ya coach bagira suivi ku club kuko umusaro wacu nkuko tumaze twabonye yuko ataba professionnel dufite bakina hanze twifashisha abari ngahi wacu mu Burundi rero abari wacu ngaho mu Burundi nabo dutegerezwa kuba dufise niveau nziza iyo niveau nziza ni tuma turonka n'amakarifikasiyo tuvuga ntituvuga ngo twatsindiye kuri match za nyuma Alonso nabona umengo urafise ijambo ndafise makenga kuri iki kintu twariko turavuga ko cyane umumenyereza wa equipe nationale yabigeme reka dusurinye ntaco yego ashobora kuba afise novuga yindi occupation yindi club novuga kurikirana ari no muri champion nagahaze gakomeye kuko uyu Blaise yariko avuga ngo biroroshe cyane ariko Jessica ndabibona par contre biragira ingaruka mbi kuri resultat kuko hari burorero bwinshi tumaze kubona muri 2021 gucyonye equipe ya Royal yari ifise umumenyereza yitwa Patrick Nshimirimana uriya Patrick niwe yamenyereza equipe yabigeme sasa muri equipe yabigeme umusaruro wari mwiza wari mwiza ariko igihe cyose Royal kurundi ruhande yakina match badafise ura mumenyereza ari muri voyage hari ya mubigeme Royal yaragira ibibazo ariko twongere gushika naho wanashima ija mu bibazo byo gukoroka yanavuye nakoroka ariho yari ikiduga urumva akona karero kamwe no kuri Belize wanashima tuvyibukanye Belize ari afise Interstar ngaha yari imeze neza yaragira umusaruro mwiza ariko yagiye muri equipe nationale abigeme Interstar yaratsindwa kenshi ico Alonso avuga mwibuke yuko championnat ya Primus League idashobora guhagarara ngo nuko equipe nationale abigeme yagiye ico twosaba nka FFB turi mu nzira yo kuja muri semi professionnel sivyo nayo niturayigera ntaco mugabo ni intambwe sivyo kome ino tumaze kubona yuko abigeme bacu baduha umusaruro mwiza gusumba kumbura abahungu ariko kandi si n'umusaruro mu kibuga gusa abigeme bacu giye kuraba hari uburyo bwinshi buboneka muri ya migambi ya FIFA itanga kumanuze kuma association ari afire muri FFB ugasanga uburyo babashiramo umupira w'abigeme
ni bwinshi cyane gose ariko kandi ubwo buryo utegereza novuga kugira kubuvyaza umusaruro kwerekana novuga resultat buriko buratanga none tuzoguma duturonsa ubwo buryo tuzoguma tugira dufashwe ubwo buryo imigwi yacu serukira gihugu yabigeme iguma handi nyene gushika ryari abandi bariko baratera imbere ico no kubwira Alonso ifoko equipe nationale yabigeme nayo nyene gira umumenyereza bwite abakurikirana ico no kubwira Alonso no kumenya ikintu eske uno munsi muri football ngahi wacu priorite ni bande aya priorite umviriza ico kintu uno munsi ndakwaza ikintu kimwe uno munsi mutombora aje sivyo bakamubwira ati okay koko ntaguciriyemo hari itandukaniro ryo kuba priorite yewe ntibura kubitunganya neza iyo ntunganyo fata ndagubatse ikintu kimwe les conditions sivyo bashobora kumuha uno munsi tugende mu bagabo ahantu hose uzi bagenda avuga ati wo tuguhaye equipe nationale kanaka tuguhaye condition iyi udutwara muri CAN no muri Coupe du Monde ha urovyumva ko mu bakoca batandukanye yes urumva yemeje wewe ariko hari abandi baguhizo condition ikintu gihari uno munsi ngaha mutombora nimbaza bamubwira bati wewe urafise equipe nta kibazo tu vas voir comment gérer ibi ntangorane twebwe dushaka gusa kwitabira izo nkino parce que hariho ikintu kiba abari obligatoire ni nkino dutegereza kwitabira ariko ugasanga intunganyo ntiyahawe agaciro kubera iki bavuze bati ntaco ingowe Alonso wo nimba ushobora kuba uri muri Buja FM uzokura umwanya hama ikindi gihe uzoza wantrena abakinyi de resultat zizovamwo ntaco tuzozakira uko nyene nico cerekana yuko atanteguro ibi ihari integuro ibi ihari priority ibi ihari il y a des conditions on te donne tout ce que tu veux natwe dushaka yuko uduha qualification muri CAN kushika naho wowe uvuga uti okay jewe mfise umwanya atemple ni equipe nationale yabigeme urumva izo nizo condition baguhaye ukavuga uti jewe rero ico bansavye qualification muri CAN nayironse nukuvuga yuko sinzo banumenyereza rimwe twumva babirukanye ariko uno munsi no mudipa ko mutombora bashobora kumubwira ngo condition ni uno munsi uramumva mu modo 17 modo 20 ari muri senior nta condition ariko arakoreramwo ni disponibilité yiwiwe juste pour kwitabira izo nkino turi oblige kwitabira kubera turi gihugu kiri ngaha mu karere kitabira kugira ngo kizoshike muri CAN gishobore gukompleta iyo nombre sino nta les conditions ariko arakoreramwo nukuba disponible c'est tout aje peut-être sinzi twifashishije nka nuko nyene turi muri football ubona ko sinzi ko ari guhaba canke ibyo nsepa ariko umengo na objectif bifise ariko namba iyo umuntu ashaka gutera imbere arafixa des objectifs havuga ngo bino foko bino ndabivamwo ntangure basi nigire kuba bamaze gutera imbere uravyibuka Ralph Rangnick bamuha ubukonsultant muri Manchester aronka nakazi ko kumenyereza Autriche avuga ati no kuba umukonsultant muri Manchester sinanivya nka equipe nini ariko ngiye kuba umumenyereza ngiye kuba umuselectionnaire kugira focusing ku kintu kimwe agikore neza akandi karoro tworaba genda urabe interview yako nate ariko arase igihe umumenyereza wiwe Klopp agiye yaravuze ngo ndatahura fatigue yiwe umumenyereza dabora akazi kumumenyereza nakahe erega se bijya vyo kumenyereza kuri touch line ngo akarababwira ni ibintu vyinshi iburaye barategura interview iburaye barategura entraînement uno munsi shaka kumenyereza aba defenseur ingene badefanda shaka kumenyereza aba mediateur ingene bapasa shaka kumenyereza aba attack ingene bagira arategura entraînement ni cigwa aricara kiga ahubwo bo bafise na faveur nyinshi kuko bagira n'ivyegera bigira akazi ka domaine imwe nyemba ari umumenyere mugabo bo conference utegure ikiganiro c'abamenyesha makuru inyuma ya match ivyo vyose ugomba kumenya ivyo uvuga imbere ya media ivyo vyose rero barabitegura so ni bimwe twamatubabaza ama interview bakanga kuyaduha kubibuka Tetre ko tayo baba banategura abayiteguye ya dekesi ushobora kumubaza bikaka ko yishura bivuga ngo nambara akazi k'ubumenyereza bafise amasaha 28 nkuko natwe bafise amasaha 28 umwanya ni muto terma kumenyereza equipe kujera le temperama zabo kujera amakaprice zumwe ibaze nk'ubu turi batanu ngaha umenye ko tutameze cyo kimwe kujera jewe
hari gihe vyokorohera gusumba uko wojera wewe ariko kujera Alonso bikokorohera gusumba uko wojera Makwinto niko mumenyereza ameze abajera bakinyi barenga 30 ukamujera yagize ibibazo iyo yashavuye yutamukinishije iyo muramprashije atabishaka umujera gute nako kazi kumumenyereza none urashobora kubijera muri club no muri equipe nationale biba bigoye ariko ntaco bazokira ikintu gato akanyuma Blaze tubivako ngirango nakanyuma nyene kuko je se nubivako nibaza ko icyo kuvuga ni kimwe eske twebwe ibintu tujamwo tuba dukenereza iritacanga nivyo nidukeneye nivyo kumbengira uburyo canke n'intunganyo nidusa ntizisa n'izahandi ubu mukunda gutamwifashisha ivy'uburaya equipe y'Ubufaransa umunyeza mukuru w'ikipe nationale y'abahungu Didier Deschamps navyo ugiye bapanze bakazana witwa Hervé Renard ku bakobwa baga equipe ba Espagne witwa Thierry Henry nta na rimwe nta mukoca amenyereza equipe zibiri cyangwa zitatu wagereza ritazime kintu kuzora kibe kuri mutombora interesa ko muri kiyatsinda nivyo kiyatsinda ni yafise amasezerano kiyatsinda tsinda Vital equipe ya Vital Alelo tour izi match z'abakobwa ashaka kuri equipe nationale zisibya Primus League none baza ko bakenya fise atana tunabazi niyo abakuye bajya abana bakibazo cyane niyo bashize mu esprit yo gukombata wazaza gutora ari nka Burundi atari nka nuko gutora ko nyine ibizokunda izo zizorogwe uzoboneka rero baza ko solution imwe ni uko nyine ko bimeze ko cyo tuja turi muri semi professionnel habone kumunyereza nimba ro equipe nationale abari wonyene hanyuma umuntu amesabe izo resultat n'intunganyo yabyo byose kuma condition bamuhaye yose yemeye kubikoreramo ariko kuvuga ngo umuntu wadora resultat ngo habini muri Interestare no equipe iri muri equipe nationale canke ngo muhaye equipe y'abakuze ngo yabaterenze imyaka 20 kumwe babwira Etienne nibikunda bishoboka kiriye nuko rero nuko ayo niyo makuru yari karavugwa mu ntamba z'abigeme bariko bategura urukino bazokina itariki 17 na Burkina Faso turi kuri Buja TV izobera muri Senegal kandi izobera muri Senegal tuzoba twakiriwe turi kuri Buja TV kuri chaîne ya 398 turi kuri FM turi no kuri YouTube channel no kugira subscribe mukanya tuve ubu ndabona saa 6 zirageze igihe cy'isaha 8 tuze kubona yuko vyukura kamo twabateye mwakitavye kuri channel ya YouTube yacu ni Buja Media wandika Buja Media uko nyene Buja Media rero ugacugira subscribe kugira ngo ibiganiro vya Buja FM ni vya Buja TV uhore ubibona iminsi yose si cha B-Sport gusa Hit Connection iracako n'ibindi biganiro vyinshi no kuvuga uzoba wihaye uburenganzira bwo kubona ibiganiro bitandukanye bica kuri ino samirizi nino mboneshakure yacu Buja TV na Buja FM. Nuko rero tugenda kuri sije kabiri ejo ku munsi weje twarabaganiririye kuri transfer ishoboka ya Destin ayerekeza ari ya muri Maroc uno munsi ya Ronzo hari yindi nkuru hari yindi nkuru iya transfer abakinyi bacu gusohoka nibasohoka bamere ko gusohoka nibareka gusohoka ariko gutera imbere nico kibikibatso uno munsi ariko avuga maki no munsi ni umwigeme niyo mwongere Peace Orga mu mwaka wahera yari muri no equipe ya La Colombe FC yabigeme ariko ronka amasezerano muri AS Kigali mu gihugu cy'u Rwanda ariko uno mwanya tuvugana ni equipe ya Rayon Sport yabigeme ya Mugomwe ima amasezerano magufi y'amezi 6 voilà urabona ku masanamu hari yani ni mu kurangiza ino sezo ino equipe iri mu equipe hatanira cyane gose novuga buri mwaka igikombe cyo kimwe nizi za APR rero urabona yuko yiyunze na Rayon Sport hari anye mu gihugu cy'u Rwanda nivyo twovuga ariko ku yandi makuru kumbure twarabonye novuga kuvejo ku mugoroba uno munyegori wa Rukinzo yitwa uno munyegori ni Wironja Ismail yamaze kubatandukanya na equipe ya Rukinzo yamaze kubatandukanya na equipe ya Rukinzo nituramenya aho agiye kuba yerekeza ariko n'umunyegori wa kera wa Musongati mbega agiye kuba yerekeza he nukurindira tukamenya ariko ikindi naco muri Rukinzo nyene hariko haravugwa novuga iza ry'umukinyi yitwa Eric Mbirizi Eric Mbirizi kuva muri Gasogi United
uno n'umukinyi yaciye muri za Rayon Sport n'umurundi n'umurundi ubitomore neza abarundi yage wumva ko Burundi bwatanguye kurokreta Ndirizi baramuzi benshi n'umurundi n'umuvukanyi wa Mbirizi Christian ari muri famille wa Mbirizi Christian rero agiye kuba hariya hanye mu gihugu cy'u Rwanda agaruka no vuga gufasha kumbure ni gusubiriza kuyiza kuno umukinyi Deste yobagiye ariko no wewe n'umukinyi wo hagati afasha gusatira nayo makuru kumbure two